Chuti bakunze iganiro vingino bica kuri Induni TV kandi baramuse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya ngo mubizi rero Induni TV tudasiba ko matubazana makuru ashushe ngino cyane cyane kwa kinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorerezi abakinyi bakera bamwe tutaba legend n'abandi batandukanye makuru tubafiti na makuru y'abakinyi bacu b'abarundi basanzwe bakina mu mahanga ingene bagiye bavitwara mu dutanguye kuri ntibazonkiza Saido ni mu gihugu cya Tanzania bakinye inkino z'igikombe cha Azam League umugwi wa Simba Sport Club Tanzania ukinamwe umukinyi nibazonkiza Saido wanyagiye ibisindo bitanu byose kuri kimwe umugwi wa Ihefu Sport Club rero Saido nibazonkiza rero yatanguye mu bakinyi 11 asinda n'igisindo ku munota wa 39 Sport 257 News murumva yuko ni kinyamakuru kidufasha kuronka amakuru y'abakinyi bacu b'abarundi ingene bari kubavyitwaramwo ni kinyamakuru rero kino kinyamakuru rero cyaciye gisubira kandi kirandika yuko n'umugwa inkuru Ndayishimiye Yusuf Nyange n'umugwa Ogeshe Nise waraye usinzwe n'umugwa PSG ibisindo ibibiri kubusa Lionel Messi yinjiza igisindo ca mbere ku munota wa 26 mugiye ku munota wa 86 igisindo ca kabiri kinyijwe na Sergio Ramos. Ndayishimiye Yusuf Nyange rero yakinye iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwa Ogeshe Nise kundwi ya 30 yihiganwa rikuru y'abafaransa Ligue 1 umunyegori wa PSG Donnarumma niwe yatowe nk'umukinyi yaranze urukino bivanye n'imipira mike yakuyemwo harimwo ibiri ikomeye yatewe na Ndayishimiye Yusuf Nyange. Ayandi makuru yanditswe ku rubuga rwa Sport 257 News na makuru rero turavuga ko amakuru y'abakinyi rero b'abarundi bakina hanze y'igihugu aho dutangurira rero kandi mu gihugu cya Tanzania ni bakinye kundwi ya 25 yigana rikuru rya NBC Premier League ni higana rikuru ryo mu gihugu cya Tanzania aho umugwana Mungo Football Club washoboye gutsinda umugwa Mbeya City ibisindo bibiri kuri kimwe. Umunyegori w'umuguse kurakiye guwina amagamba canke umunyegori w'umurundi Nahimana Jonathan yari mu rutonde rw'abakinyi 11 batanguye mu kibuga ku ruhande rw'umugwana Mungo. Kurundi ruhande n'umugwa Dodoma Gigi washoboye kunganya n'umugwa Costa Union igisindo kimwe ku kindi. Umunyegori ndi Justin Kumana yari mu rutonde rw'abakinyi 11 batanguye mu kibuga ku ruhande rw'umugwa Costa Union ariko kurundi ruhande n'umugwa Yanga Football Club Yanga Sport Club rero washoboye gusinda umugwi wa Geita Gold igisindo kimwe kubusa hari mu higanwa rero ya Azam Sport Federation Cup aho umunyegori arakaza markatiri yari mu rutonde rw'abakinyi 11 batanguye mu kibuga ku ruhande rw'umugwi wa Geita. Amakuru yindi nguru ni inkuru mu gihugu ca Kenya rero bakinye kundwi ya 23 yiganwa ya rikuru aho umugwi wa Sofapaka washoboye gusindwa n'umugwi wa Tusker Football Club ibisindo bibiri kubusa. David Shimirimana Shukuru Kizigenza wa Sofapaka yakinye iminota yose y'urukino mu gihugu c'Ubuganda bakinye indwi ya 23 yihiganwa rikuru aho umugwi wa Black Power washoboye gusindwa n'umugwi wa Vipers washoboye gusindwa n'umugwi wa Vipers ibisindo bibiri kubusa. Umunyegori Fabien Mutombora yinjiye mu rukino ku munota wa 52 ku ruhande rw'umugwi wa Vipers ariko muri Afrika y'Epfo bakinye indwi ya 25 yiganwa rikuru aho umugwi wa Kaizer Chiefs washoboye kunganya n'umugwi wa Marumo Gallant igisindo kimwe ku kindi. Bimenyimana Bonfils Caleb yagumye ku ntebe y'abasubira abandi ku ruhande rw'umugwi wa Kaizer Chiefs ariko mu gihugu ca Portugal bakinye indwi ya 27 yihiganwa ryo mu cicaro ca kabiri kubera ububabare bwo mwitako yagize Christophe Ndowarugira Lucho ntiyabonese mu rukino ku ruhande rw'umugwi wa Academy ku genekerezo rya 11 muri ku kwezi kwa Ndamukiza umwaka wa 2023 niyo bamukore ibipimo. Mu gihugu ca Belgique bakinye indwi ya 28 aho Molenbeek washoboye kunyagira umugwa Berchut ibisindo bine vyose kubusa. Marco Weimars yinjiye mu rukino ku munota wa 31 ku ruhande rw'umugwi wa Berchut ariko mu cicaro ca kane bakinye inkino zigira 29 ningaho nyene mu Birigi aho umugwa wa Warnante washoboye gusinda umugwi wa Jet ibisindo bitatu kubusa. Umunyegori Bizimana Aladin iminota yose y'urukino umugwi wiwe ukaba uri mu kibanza ca mbere. Mu gihugu ca Chypre bakinye kundwi ya 29 rikuru aho umugwi wa El Limassol usanzwe kinamo umukinyi Kizigenza w'inamba mu rugamba washoboye gusindwa n'umugwi wa Arnaud Tissis ibisindo bibiri kubusa. Saido Berahino yakinye iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa El Limassol ariko mu gihugu ca Republique Czech bakinye kundwi ya 21 yihigana gicaro ca kabiri aho umugwi wa Karvina washoboye
washoboye gutsinda umugwi wa Vyskov usanzwe gutsinda umugwi wa Vyskov usanzwe ukinamwo umukinyi rero Kanakimana Bienvenue. Kanakimana Bienvenue rero yakinye iminota 88 y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Vyskov. Amakuru y'abakinyi rero b'umugwi w'amakinyi bacu rero b'abarundi basanzwe bakina mu mahanga. Reka ndabashimire mese rero mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse nkaboneraho n'akaryo ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV. Hasta la vista.